Bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro ndabaramutse mvuga nti Imana nyene amahoro nibahezagire kandi na Pasika nziza kuruno wa Mungu izo rya 20 ukwezi kwa kane mukanyene turimwo radio ubutumwa bw'amahoro ikaba yagendeye ahatari hake haba amashingiro ya prote yo kunahangwa Nyakabiga ndetse na Ngagara aho twishikiye kuraba uko abakristo bariko barahimbaza uyu musi rero abaririmbyi batandukanye bariko barigina intsinzi ya Kristo Yesu abandi nabo bibutsa abakristo imibabaro Yesu yaciyemwo kugira ngo bibatere intege ndetse birinde bareke gukora ivyaha kuko ikimazi c'amaraso ya Kristo Yesu icabonetse rero abazezwa shengero ndetse n'abandi bakozi b'Imana bakwera mu bubwiriza butandukanye nibo tugiye kugira ngo batuganirire ibitari bike vy'uno munsi wa Pasika reka mvuge ni ugumane natwe aho uza kumva ibitari bike Yesu Kristo naguhezagire. Bakunzi mwese muri ko mwumva ubutumwa bw'amahoro ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe muri ko muravugana ni Pasteur Kwizera Stella wo mwishengero rya Pentecote y'Ibujumbura kunahangwa. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuvayo mu gice ca 12 ku murongo wa 14 Imana yari yarageze Abisirayeli ahavuga ngo kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icibutso muze muwugire umunsi mukuru wanje uhoraho uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana muze mwame muwugira mukuru kubi cagezwe c'intahava. Abisirayeli aha tubona bari mu gihugu c'ubuja muri Egiputa hageze igihe rero Imana igabira yuko ikwiye kubakura muri ico gihugu c'ubuja ikabajana mu gihugu c'isezerano. Ingene vyagenze usomye muri ico gice ca 12 na 13 urabona ingene bakiriye umwagazi w'intama bakawukerera hanyuma amaraso bakayasiga ku bishimaryango z'inzu barimwo hanyuma Bibiliya ivuga ngo marayika atikiza yaca caho muri ico gihugu ca Egiputa akica abana bose b'imfura ariko birivuga ngo ahantu hose yabonye ayo maraso ku nzu yaca arengana iyo nzu no kuvuga urupfu ntigwashobora kwinjira muri iyo nzu. Pasika rero mu majambo make nukurenganwa gukingirwa ibyago cyangwa urupfu aho ni mu isezerano rya kera. Natwe rero twebwe ntiturabisirayeli ariko natwe kubera turabantu ibyaha byagiye bikorwa n'abantu biboneka yuko ingero y'icaha ari urupfu ngo Bibiliya bivuga natwe twari dukwiye umucunguzi niho rero Yesu Kristo yaza akabambwa agapfa agahambwa hanyuma akazuka amaraso yiwe nguko ya maraso ya zantama yasigwa ku bishimaryango by'inzu Abisirayeli barimo aboze mu maraso ya Yesu Kristo ntibaba bagipfuye kubw'ibyaha byabo kuko umwami Yesu yarabacunguye. Amaraso yiwe rero aduha kurenganwa n'igihano c'ivyaha cyanke kuzopfa rubi kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo urukundo Imana yakunze bari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Pasika rero kuri twebwe nugukugwa canke gutsindanishirizwa urupfu rw'ivyaha ubwo nago rukaba twarutsindiwe n'umwami Yesu Kristo. Amaraso yiwe niyadukurako ico gihano c'urupfu c'ivyaha. Ijambo rikuru nuko ivyo vyarabaye kugira ngo Yesu Kristo aducungure canke adupfire azuke hari ibintu yagiriwe canke hari vyamushitseko yarababajwe yarakubiswe yaraciye mu ngorane zitari zimwe mugabo naho yapfuye kwiherezo yarazutse nukuvuga ko hari igihe c'imibabaro hari igihe c'ingorane hari igihe c'ugupfa ariko hariho n'igihe c'ukuzuka. Ico tubwira abakristo rero nuko tumwitegurira
kuko agiye kugaruka kutujana mu bwami bwiwe mu ijuru, aho tutazosubira kugira imibabaro, aho tuzokwama mu munezero w'ihe bidashira. Ico tubwira abakristo ni ukwihanganira amageragezwa bashobora gucamwo, ni ukwihanganira imibabaro bashobora gucamwo, ni ukwihanganira ibi byose bishobora kubababaza kubariza, ariko bafise ivyizigiro ko nimba barihanye ibyaha byabo, nimba bizeye umwami Yesu Kristo, hariho umunsi tuzokugwa amarira, tuzokugwa mu mibabaro, tukajanwa mu bwami kwa data tunezeranwa nawe ibihe bitazoshira. Murakoze cyane, Pasika nziza kuri mwese. Twa Havyarimana Claver, kaba n'umuvugabutumwa ngaha nyene mu ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura mu bubwiriza bwo mu Ngagara. Pasika turibuka ingena Yesu yaje mu isi agacungura abantu bose bari mu isi. No kuvuga ko muri iyo minsi ya Pasika niho yapfa abambwe ku musaraba ku musozi bita Igorogota, ni mu gihugu c'Isirayeli, kandi abantu ngira bose barazi ko igihugu ca Isirayeli n'ubu kiriho. Hanyuma rero niho yapfuye bakamuhamba akazuka. Umunsi rero yazuka wari uwo, ubundi munsi mukuru wa Pasika wari waramyeho, Abisirayeli bari bawufise bibuka aho Imana yabakura mu gihugu ca Egiputa. Bari babwiwe yuko bajya umwagazi bagasiga amaraso yawo ku bishimaryango, Imana ije guhana abanyegiputa ikabarengana. Nico iryo jambo rero kurengana niho ryavuye, bica bihurira niyo minsi nyene Pasika yari isanzwe iriho. Niho rero Yesu yaca dupfira, ari umwagazi w'intama w'Imana kugira bari mu isi bose, mu bisanzwe n'abatarabakiriso, ibi birabaraba. Imana yaremye ijuru n'isi, yateguye ko abantu bazokizwa nuko bizeye Yesu, amaraso yiwe yavuye ko ariyo yoboza ibicumuro. Nkuko wavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ciwe ca 53 yari yaravugishijwe imyaka amajana imbere yuko Yesu avukira kuri iyi si, ingena Yesu azobabazwa. Kimwe rero nivyo nyene uvuze, yarazi intimba icarico, yari umunyamibabaro, ngo igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, n'ivyacu bicumuro, n'ivyacu bigabitanyo. Imana yamuremetse imibabaro yose y'abantu kuri we. Yabaye umuntu ngo abone ingene acungura isi, umuntu kandi yicishije bugufi. Dusomye mu cete Paulo yandikiye abi Filipi, ingena Yesu yicishije bugufi, yari afise igihagararo cy'ubumana, acaba umuntu wo hasi. Hanyuma rero iyo mibabaro rero bijya bita kabonge canke Bibiliya by'isi ntimba, ujya mubabaro w'umutima, burya uwo kwizera Imana yo umukiza agakira ibyaha, agakira n'ingaruka zavyo. Bijya bavuga ngo umutima ngo warakomeretse, umuntu agakurana umubabaro umeze nk'ingwara. Umuntu ayizeye Yesu yoshobora kubimukurako akamuha umunezero. Pasika iratuburira canke iraduteguza no kuzoja mu ijuru. Ubundi Yesu yaje kuducungura kugira ngo dukire uruhano, igihano cy'ibihe bidashira. Hariho igihano, hariho umunsi Imana izocira amateka abantu bose babaye kuri iyi si. Abizeye rero incungu yabonetse Igorogota bakazoja mu ijuru. Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, yarakoze ico twita isangira ryera. Ico gihe yaciye ategura rero n'irindi sangira tuzogira mu ijuru, ariko arabaha ngo banyweho gikombe umutobe w'izabibu. Yavuze ngo tuzosubira gusangira namwe umutobe gushika mu bwami bwo mu ijuru. Bisobanura rero ko turiko turamwibuka, twibuka ko azonagaruka tukazosangira nawe mu bwami bw'Imana. Murakoze. Turabamukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe nitwa Bernard Ntahiraja, ndi umuvugabutumwa mu ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura, ububwiriza bwa Nyakabiga. Pasika ni umunsi mukuru utwibutsa ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ni umunsi mukuru w'umunezero, ni umunsi mukuru w'intsinzi. Yesu yaratsinze Satani, Yesu yaratsinze urupfu, Yesu yaratsinze icyaha, kandi Yesu yashikije amasezerano Imana yari yadusezeraniye kubwo gupfa no kuzuka kwiwe. None birakwiye yuko abamwizeye bose bakwiye nabo kugendana intsinzi, kuko Yesu intsinzi yaronse ni yacu. Nabo bataramwizera bakamenya ko Yesu ari muzima, twizeye umwami yapfuye akazuka, kandi yazukanye intsinzi yazukanye akaba ari yacu. Yesu yapfuye akazuka kugira ngo turonke ubugingo budashira. Umuntu ntabagitsindwa n'icyaha, ariko azashike mu ijuru.
twoca dutera intege rero abamwizeye kugira ngo baramirize kugenda uko Yesu abigomba, kugira ngo intsinzi Yesu yabatsindiye ntibe y'ubusa kuri bo, ariko bazoshike mu ijuru. Aho bisaba ko bagenda birinda icyaha, bagaca mu nzira Yesu yaciyemwo, bakazoshikira amasezerano Yesu yabasezeraniye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, no hanyuma turabahaye kaze mu bubwiriza bwa Nyakabiga, kandi Umwami Yesu ashishikare kubakoresha iby'ubuhizi muri ivyo bikorwa vyiza muri ko murakora. Yesu abahezagire. Wewe mukunzi wa radio ubutumwa bw'amahoro, ndagushimire kuba wabanye natwe. Mvuga nti Pasika nziza, Imana iyo mu ijuru niguhezagire mu bawe no mu vyawe, naho ubutaha.